Nkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Hari amakuru rero agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, haribazwa ico leta ya Varisito Ndayishimiye hari haciye igihe kinini hategerejwe ico ubutegetsi buvuga, hategerejwe ico leta ya Varisito Ndayishimiye itangaza canke ivuga. Inyuma yaho urwego rwagiye ruboneka ruvuga ari urwego rw'igisirikari, urwego rw'ubuvugizi bw'igisoda c'Uburundi, Brigadier General Gaspard Baratuza ariwe yagiye aravuga ku mucanwa waciye waduka mw'ikampi, hama amabombe y'igihugu c'Uburundi yarabitse muri iyo kampi agasha agatokombera kaba umunyota. Mu gihe hagiye hakwiragira amakuru menshi atandukanye yagiye aravugwa ku mbuga zigiye zitandukanye, amaradiyo benshi bagiye babicisha ku mbuga zabo bwite hwaniro, bakagenda bashikiriza ivyiyumviro vyabo nuko babibona. Ni igihe kirekire kiraciye ko leta y'u Burundi iri mu gacerere. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye usivye kwandika vyonyine abicishije ku rubuga rwiwe hwaniro, nibwo yacishije ko aravuga ko ahojeje ababuze ababo, nyamara ibintu birabandanya gukomera cane. Turi ku munsi ugira wa turi ku munsi ugira wa kane iturika ry'amabombe ribaye inyuma y'umuriro nyine wateye muri Kabaze, amabombe agakwiragira igisagara ca Bujumbura yihereza inkombe. Igisoda kivuga ko hapfuye abantu 13, abashika 57 barakomereka. Amazu yasambuwe yo ntazwi igitigiri, birazwi ko amazu ijya nino ngaha mu gisagara c'Uburundi yabomotse agasambuka, imiduga ikononekara, ibintu vyinshi vyagiye vyononwa n'amabombe yagiye aragwa ijya nino mu gisagara. Bino biharuro kandi vyatanzwe n'urwego rw'igisirikari, hari benshi batavyemera mu Barundi n'abari hanze, n'abari ngaha mu gihugu c'Uburundi. Hari abavuga ko n'abasirikari boba barapfuye muri Kabaze bivanye n'umucanwa waciye wuguruka, ukungene wari umeze, ukungene vyaturikaturika, kuvuga ngo hakomeretse abasoda 3 hagapfa abasivile n'ibihuha n'ububeshi, benshi ntibariko baravyizigira. Hari ibiziga vyoba vyabandanyije gutorwa ku munsi w'ejo n'ejo bundi, inyuma yaho Gaspard Baratuza atangarije bijya bitigiri vy'abantu 13 n'abandi 57 bakomeretse. Haravugwa ko hari ibiziga bishika kuri 3 vyatowe amaja muri Ipaya. Igitangaje rero, nta mutegetsi n'umwe wo muri leta araja kuraba abakomeretse aho bagwariye mu bitaro canke kwa muganga, kuraba amazu yononekaye canke ngo agere ku miryango y'ababuze. Ibi ni ikintu gitangaje mu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye kuba ata kintu na kimwe baciye bakora. Leta ntaco ivuga kijanye no gufasha imiryango yabuze ababo n'ivyabo. Leta ntaco ikora ngo ifashe abo babuze ababo guhamba, gushingura n'iteka abo babuze ababo. Umushikiranganji w'ubutungane Alfred Ahingejeje ntiyagiye kuremesha abanyororo mu mpimba mu gihe arico kibanza capfiriyemwo kandi canakomerekeyemwo abantu benshi. Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimo n'amabohero ntiyigeze ahashika. Uyu ni Alfred Ahingejeje. Ntankeka ko hariho abanyororo banahahamutse mw'ibohero, n'ubu bagifise ingaruka zo guhahamuka bivanye n'amabombo kw'ingene yaturagurika, umengo ibohero ryari ritumberewe nyine, murazi ko yegereye haja hafi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Lidwine Baradahana
ntaco avuga kijanye no kuvura abakomerekejwe n'ibisasu na rirya bamwe bafise imvune zikomeye kandi zizimvye. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere ntaco avuga igisirikare coba kizoshumbusha ababomorewe amazu n'ivyo bisase vy'igisoda cabo. Uyu ni umushikiranganji ajejwe urwego rwo kwivuna abansi ngaha mu gihugu c'Uburundi Marie Chantal Nijimbere. Kuva vyaba nawe nta kintu na kimwe yori yatangaza, nta kintu na kimwe yori yovuga. Umushikiranganji ajejwe amasoko ntangaguvu Hassan Kibeya ntaco avuga kijanye na Regideso mu gihe iryo bara bavuga ko ryakwezwe n'umuyagankuba, ariko benshi batemera ko ibi vyoba ari ivy'ukuri koko, ko irisanganya ryoba ryarakwezwe n'umuyagankuba, kuko benshi mu batekinisiye harimwo nka Rukindikiza yahoze ari intwazangabo mu gisirikare c'Uburundi yatangaje ko amabombe burya bayabika mu kuzimu, kandi aho mu kuzimu hatajayo umuyagankuba, ko rero ivyo bisase ata kintu cari kubikomakoma ngo bice bihura n'umuyagankuba, ngo guturika vyoba vyaravanye n'ikindi kintu cavuye hanze, akaba arico cateye iryo turika ry'amabombe yarabitse mu kuzimu nyine muri ka baze ya Musaga. Umushikiranganji w'indero François Havyarimana ntiyagendeye Université Lumière ngo yibonere aho ibisase vyaguye kuri campus Kinindo yo mu Kinindo nyine, nawe ntiyahageze ngo ahumurize abanyeshure, ahumurize abayobozi ba kaminuza, ivyo vyose nta na kimwe yakoze. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Leonidas Ndaruzaniye ntiyigeze agira ico avuze no gutabara imbabare, nta no gutangaza ko hariho amatohoza ku coba carateye iryo sanganya ry'umuyagankuba. Uyo ni umushikiranganji w'umutekano mu gihugu Leonidas Ndaruzaniye. Umutekano, intwaro rusangi n'iterambere rusangi ry'umutekano n'umutekano nyine ngaha mu gihugu, Leonidas Ndaruzaniye yaranumye gushika n'ubu arahoze, ntiyigeze agira ico atangaza. Ubumengo ntacabaye. Perezida Ndayishimiye yaranditse kuri Twitter ubutumwa bwo guhoza imiryango, yabwanditse isaha 7 z'ijoro hariko igenekerezo rya 31 Ntwarante. Ubu turi muri Ndamukiza kw'igenekerezo rya kane rya gatatu, aho rero iminsi 4 ikwiye ata kintu na kimwe iyi leta yari yotangaza. Benshi bariko baribaza abagize iyi leta ya Varisito Ndayishimiye boba bariko baratekereza iki? Kuva Ndayishimiye yandika ubwo butumwa nta kindi cakurikiye, nta kigandaro, nta gusezerana iteka abahitanwe n'ibisasu vy'igisoda c'igihugu. Umukuru wa leta Nestor Ntahontuye we ntawuzi ko yoba ayo makuru yayamenye nk'uwutwara leta, nk'umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'Uburundi. Nta kintu na kimwe yigeze ashikiriza, nta na kimwe yigeze aratangaza. Ndayishimiye ikiza yavuga ngo azanye Ndayishimiye agishika ngaha mu gihugu c'Uburundi yatangura avuga ko azanye leta mvyeyi, leta nkozi, leta mvyeyi ku barundi bose, kumbure kubera izindi leta yabona zitagira ubuntu n'umutima w'impuhwe, we niko yabibona. None mu Burundi iryo jambo nawe nyene yarahevye kurikoresha, ntakirivuga ko ari leta mvyeyi, leta yiwe, leta nkozi,
leta ntavyo agishobora no kuvuga, nawe yarabihevye. Leta yiwe yahavuye iba leta ndyanyi, canke leta ruburakigongwe, ubu niko abanyagihugu bayita. Ibintu nk'ibi biraba, ntihagire ijambo rishikirizwa abarundi rishikirijwe n'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose nivyo benshi bariko baribaza ku cateye mugabo, iyi leta kunuma ntihagire ikintu na kimwe ica ishikiriza mu gihe ibara isanganya nk'iri ryabaye ngaha mu gihugu c'Uburundi, nyamara abategetsi barorera ntihagire na kimwe babishikirizako. Abanyagihugu baridoga cane cane ababuze ababo, basaba ko ubutegetsi bw'igihugu bwogira ico bukoze, bwotabara abarundi muri rusangi, nk'uko biriko biragenda bisabwa n'abatari bakeya ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Benshi rero bamwe bakavuga ko ibisase vyoba vyaravuye hanze y'igihugu, akaba arivyo vyoba vyarateje iri sanganya. Bakaba bavuga ko umugwi wa M23 ariwo vyagirizwa ko woba ariwo warungitse igitero ca drone, itagira drone kamikaze, ikaza igatera ibisase nayo igaturikira ngaho aho ibisase vyari bibitse, bigaca umucanwa nyine waduka ububiko bw'ibisase, nk'uko biriko biragenda bishikirizwa. Ngo nayo vyashikirijwe na Gaspard Baratuza ngo ni ububeshi, nk'uko vyashikirijwe na Rukindikiza. Yavuze ko mu bubiko bw'ibisase hatajayo umuyagankuba. Wovuga ko rero umuyagankuba ngo amasinga yakoranye ko mu bubiko hagaca haduka uwo mucanwa, ngo ni ububeshi bukomeye cane. Ibitigiri vyatanzwe n'igisirikare c'Uburundi kuvuga ngo abasoda 3 nibo bakomeretse, bija navyo ni ububeshi. Hari abasirikare bapfunzwe barabohwa, bagirizwa iki niba ata bandi basoda bapfuye koko? Niba kandi ari umuyagankuba wateje iryo sanganya, abasoda 40 bavugwa ko batawe muri yombi bakaba baboshe, boba bazira iki? Ngukungene ibisase vyaturika n'umuryo vyagenda bigenda, ngo vyaraboneka ko hari ibisase vyaraswa, bimwe bikaja mu Gasekebuye, ibindi bikaja mu Ngagara, ibindi bikaja irya nino ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kikaba cuzuyemwo amabombe gushika mangaya akiri mu banyagihugu. Ivyo vyose ngo birerekana ko atari guturika gusanzwe gusa, hoba hari n'abariko bararasa ibindi bisase, nk'uko amakuru y'abatekinisiye, abahinga mu bijanye no kubika intwaro Arsenal, mu kubika mu bakora amura nyine ni haja babika ibigwanisho canke intwaro, Arsenal burya Arsenal bivuga ububiko bw'intwaro. Burya rero ngo abahinga muri ivyo bakaba batangaza ko hari ibindi vyinyegeje inyuma, nyamara ivyo uyu Gaspard Baratuza yaciye atangaza burya ni imvugo nyine yahawe, nivyo yategetswe kuja kuvuga, gutangariza igisirikare. Uyundi muntu tutavuze nawe agomba kugira ico ashikiriza ni umukuru w'igisoda c'Uburundi, General Prime Niyongabo. Nawe gushika mangaya nta kintu na kimwe yari yatangaza, nta kintu na kimwe yari yavuga. Nawe twari tumwibagiye mu bagomba kugira ico bavuga kuri rino sanganya, nawe yagomba kugira ico ashikirije, ariko benshi barategereye, bararindira, baraheba, gushika mangaya bose barahoze, baranumye. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane amakuru yacu nakagaruka mwe mwahejeje gufyondako turabakunda amakuru yacu nagahwane naho ubutaha